mani wewe rero ikintu cya mbere gihari bisaba tugire turabe yuko bikunda manzi urarindira kesi urabona iri sanganya ariko riraba none ugira urarya abana none umukobwa ati hari ikintu kimboza kweri wewe ko nzi ata kimeze gute biri gute none Dogo Omar reka shareka ingo Dogo Omar dukora ikiganiro twarutse usora indirimbo iri kumwe na Olegue ariko imigenderanire yaciba mikenya kuko muririmbyi bakoranye n'ubundi muririmbyi cyakunda kubona kesha amafoto agiye atandukanye bari kumwe basoke ahantu hatandukanye mugabo wewe umenga icyo mwari musange cyari gikorwa gusa ubwo yobo yaragufashe nabi cyangwa bagufashe neza bimeze gute muri abo babiri bajya baracabi wabo man abizi wahuye nawe cyane ariko uyu muzi ni jewe nawe acuwambaye we mako umudodosha we mako nanje numbesha Yesi bakunzi ba TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazime Masambambi nyuma ya kamera niti byose uno musi rero nagenda babwire yuko tugomba dukora ikintu citwa umuvumburo hari umuririmbyi yitwa Dogo Omar ndibazi ko besha abarundi mwese muramuzi yaririmbye indirimbo na Olegue ndabizi wahuye na beshi cyane nibazi ko ndimo nka anya mu Burundi atamuntu numwe atayizi rero uno musi yatumye ikiganiro mugabo baturangiye haba ndavuga ati jewe ibi bintu ntibikunde urabona yuko no kudodora turadodora ariko ntibishobora gushoboka bivanye no kungene Ndiko baremera cameraman wewe rero ikintu cya mbere gihari bisaba tugire turabe yuko bikunda manzi urarindira kesi urabona iri sanganya ariko riraba urabona isanganya ariko riraba haruguruye yo reka urumva rero isanganye ko riraba urabona yuko ibintu bya mbere bigenze nabi tugende vipi ni sawa cameraman nkurikira oyo kuraza buke nibaza yuko nino abintu ndabona telefone yandi ko yamenetse mugabo abino muhungu abino urumva uburiza ugende buke ngo oyo bana biri gute none Jazime muhungu we twahirukana kera waruvuze shaje kweri nashimye kugutemberera ntacyo bitwaye avuge na kimwe none ugira urarya abana none umukobwa ati hari ikintu kimboza kweri wewe ko nzi ata kimeze gute biri gute none Dogo Omar reka shareka ingo Dogo Omar dukora ikiganiro oya nta kumenyerana Dogo Omar ingo kwanza wewe uvuze gute kunda uzananye n'amakamera kandi abizi ko maze iminsi hazigiye kumbwira ngo dukore ibiganiro nka none hari na kimwe ikiganiro si bisanzwe Omar maje sindabikunda basi manzuze batuvugane nta kibazo none hari ibintu byahatari yese bakunzi ba TV oya we nta kibazo ingo ntacyo uje kuraba umuntu ukazizanya amakamera ubushatse bwaravuga none wewe nturi umuririmbyi w'umurundi kweli we mako nanje numbesha we mako umudodo nawe bihuriye n'ubuzima bw'umuntu bwite imana umuntu ari mu yaba ari mu buzima busanzwe ntawe babihuriye n'uburirimbi
none ugurura wasitse utera inkuru kidogo. Yes bakunzi ba Chiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Tijose nkuko mubona ngaha turi muhira kwa Dogo Omar tabaririmbyi b'u Burundi kungene bifata ariko nagira ndababwire ko tuza kumenya byinshi bigiye bitandukanye ku muririmbyi Dogo Omar. Ugurura musaza dutera inkuru nta kibazo. Oya nta kibazo vraiment. Harimvye kare cameraman hanyu urambona fresh cyangwa twinjire bimeze gute? Yes bakunzi ba Chiro TV Omar ndakuramukije umeze neza. meze fresh gusa hari nzidana na kamera nta kwinjira basi duhagarare ngaha anya nta kibazo byose bimeze bo cameraman ndabandi bazi yuko ibintu ari bo nibaza yuko bakunzi ba Chiro TV Tukumwe na Dogo Omar muri Murundi ndazi yuko ata Murundi numwe ayo batamuzi bivanye no kungene yakoze indirimbo iraba hit we mpako nanje numvesha mpako usigaye Salon reka ndagwe kaze kuri Cyubahiro TV umeze neza ariko ndashima hanze mu misesi tugira ikibazo urabona yuko ndantu zisanganya twahuye naryo abantu baba mu giti abari ngorane inda mu giti man je numwana mwibara bararasa akabayeho nkuko onye gute jembo nari fresh niko bimeze ndabishima kubera Omar umuririmbyi w'umurundi hacigihe kirekire cyo turabona usohora ibikorwa bimeze gute nje gituma twavuze dukora umuvumburo twagize nisanganya mwibarabara nigibazi nyuma y'ikiganiro turavyishura tumaze igihe kirekire tukubona ata ngoma uri kurasohora bimeze gute nivyo nagubeshe ndamaze igihe kinini kwe ya kuba urazi gusa iyo umuntu ari mu gacerere abari karategura cyarazi igihe kinini cyane nasohora indirimbo ariko sikuvuga ngo narahevye umuziki just niko nariko nditegura kugira menye ibintu abarundi bakunda menye ibyo nzobaha bimeze fresh bacane buratangura kubibona urumwe mu baririmbi twamenye ku ndirimbo muri kumwe na Olegue indirimbo yitwa Mpako imwe mu ndirimbo yakoze neza mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze bayimenye ifise amavyuzi arenga 100,000 ndetse siyo yonyene warakoze n'ikindi gikorwa kimeze neza muri kino gihe twavuga ati bega Dogo Omar ari mu biki kubera ko umuririmbyi ashobora kuza sorry video zimeze ukunya audio imeze ukunya mugabo muri kino gihe tuko turamubona yawe nakubwiye impamvu ni muri bya bindi byo kubanza kwiga ati mbese abantu bakunda iki abantu muri Miss bashaka iki nibyo nari maze iminsi mugiyemo gusa vuba ndafise ibikorwa bitari bike bitari bike ndiko ndategura gusohora Jeke keshi ndakunda abaririmbyi bakunda akamo kabamenyesha makuru ati muzoze mwambara neza muzoze mwambara ibirato bimeze fresh none Dogo Omar hose uhibana uri wenyene cameraman nkurikirana urabe guhera hasi gushika hejuru nta kirato na kimwe kiri munsi ya Curu wasamire ndibaza agura ibidori bimeze gute anywa imizigo yose ni gwawe none usanze mbana nande hari undi muntu mbana turi byose ni vyo anje akirato kimwe ibe ya nyuma abarangahe wewe oya kubesha ni bibi kandi sishaka kuvuga ngo nambarira ngamahera mesha kirato kimwe ngaha hari ibigugu 150 hariho 200 basi cyabaye menshi ni 250 menshi sana amajana 250 cyangwa 50 nagira tuchimwe 50 kirimo ngaha urumva rero nawe tugushira mugabo turabona yuko ari umuririmbyi yakunda kuvuga yuko ari wa mbere yambara ibirato bizimvye cyane no musingira uraduha umuco yuko umusumbi canke wagusumbi umuririmbyi ninde uwo muririmbyi hari umuririmbyi kwa Dramati bavuga yuko ari wa muntu wa mbere yambara ibirato bizimvye cyane birashoboka yuko akagusumbi sinavyo n'abazozane turabe si nago ndi mwihiganwa ariko nago ndi mwihiganwa mugabo urashobora kwemeza yuko ubu musumbya bimeze gute kumusumbya ibirato navyo nzi kubera sindashikiwiwe nturashikiwiwe ni Dogo Omar afise na televiziyo yoba ivara nk'imiliyoni nka 2 kweri imeze fresh umuririmbyi abahagaze neza hari abantu benshi bibaza ati none umuziki Burundi urahemba kuri kusanga abaririmbyi babaye mu buzima nyene abantu benshi baba bifuza man cambere cyo maze kubona mu Burundi abaririmbyi benshi barafise kuba mu buzima butari ubwabo ubuzima bwo kuri televiziyo barabikunda cyane nawe urumva niyo mpamvu ngaho usanga hari umujama havaza gutora ikindi kirato ku mugoroba cyuye je ibyo sindabikoreraho numva nani ikintu nzomenye kari bwo buzima bw'ibanje urumva nago nzi gufata ubuzima butari ubwanje ngo ndabwereka abantu nimbo bisanze ngaha menya kari ibyo wanje kuko nejo bundi uzogaruka ubihasange ndi no mwibarabara ubimbonane urumva nibwo buzima mbaye
twarutse usora indirimbo iri kumwe na Olegue ariko imigenderanire yaciye iba mikenya kuko muririmbyi iyo bakoranye n'ubundi muririmbyi cyakunda kubona kesha amafoto agiye atandukanye bari kumwe basohokeye ahantu hatandukanye mugabo wewe umenga icyo mwari musange cari gikorwa gusa ubwo yoba yaragufashe nabi cyangwa bagufashe neza bimeze gute muri abo babiri? je ntiyigeze afata nabi cyangwa ngo kuvugaga imigenderanire ngo yaragabanutse. Ahubwo je just ntago novuga ngo mbayeho ubuzima nk'ubwabo. Je mbayeho ubuzima bwanje, niyo mpamvu kenshi na kenshi ibirori bitinjiza gusohoka bya cane utazobimbona. Bajya baracabi wabo man, baracabi wabo baracabi wabo natwe turabona twaje ngaha mu gisagara twizanye, nta mama nta papa nta mwene wacu, urumva duciye tubishinga bobo ubuzima byanse barashobora gusubira iwabo bakabarera. Ariko twe nisaha ubuzima bwase tuca tujya kurara mu ikanebo, niyo mpamvu usanga kenshi na kenshi tudasohokera ahantu hamwe, tudakunda kuba turi kumwe kenshi, tunahuye tuba duhujwe n'akazi. Bavuga ati muririmbyi atari kumwe n'abandi kenshi usanga iterambere ryiwe ari rikenya kukubera abona bike. Turanabibona ku baririmbyi bamwe bamwe baronka amashoga Kenya bivanye no kungene isho bababesha babwira ati ntibaje hamwe n'abandi kugira bumvirizanye ati kanaka yandondeye nanje reka nshobore kugwa akanimera canke tujane kugira nawe ashobora kugwikiraka. Nace gituma usanga abaririmbyi mu Burundi umuziki umwe wese ariherera ati ndakora byinshi biruta kanaka. Nawe ni kushaka kwifata? Je ntago ariko icyo ntago arico bimenyesheje, ntago arico bimenyesheje kubera buri muntu afise lifestyle yiwe, kandi twese tubayeho gutandukanye, urumva. So nkatwe rero usanga nta famille dufise Bujumbura, byose nitwe twimenya. Umva bica bitugora gusanga kenshi na kenshi turi kumwe n'abo bandi, simvuze ngo ni bose, ariko usanga bitugora kubera biba biduhanze biba ari byinshi. Apare y'umuziki hariho n'ubundi buzima buba buturaba, urumva. Negashanda kubaza wewe wo kwitwara n'umwana gisumirwa ni wo kwitwara cyo kimwe n'umwana gisumirwa ni wabo, ntago mu kwitwara cyo kimwe kubera wowe ufise ibikuraba, ufise kwiyambika, ufise kwishura inzu, ufise kwigaburira, uriko urabyumva. Hari n'igihe usanga hari n'abandi inyuma baguteza amaboko, umva niho cyo kimwe nabo. Of course Omar, turakubona yuko umwe mu baririmbyi bo babayeho mu buzima bumeze neza, kwifata neza muri rusange, ko ufise ama computer aguga miliyoni, ukafise imashini ecrampra iguga nk'imiliyoni 2, buhagaze neza, ibirato harimo nk'imiliyoni nka 4 mu birato byonyene. Uwo muririmbyi ntabaho bahoba. Nikiye kintu woba wibuka utarashikira ibinyu ugeze kuno munsi uvuga ati kweri ibintu ndabyibutse nyene birambabaza nkifuza gufasha abandi bantu badashitsaho nshitse? Man, ibintu nibuka ni byinshi. Kuba mbona mpagaze no munsi kunyene basikunyene mbona, ushobora kuba kwifuza kumera nkanje, ariko ntiwire bagize ko hariho Omar atari Dogo Omar yaciye mu bintu byinshi kugira ashika aharubo yaho ko bimeze ubu. Ndashima Imana, naciye mu struggle twishi cyane. Niyo mpamvu uvuga ati rero ndashaka dusangize abantu bihebura canke baba bafise indoto yo kuzoshaka kuri iki anyo bakwiye kubigenza gute kugira babe nka wewe canke basumbi wewe? Man, kugira dushika turi man, hari ibintu byinshi twaciyemo, twarakoze ibintu bibi sana man. Urabona cyane iyo umwana w'umuhungu ariko aragerageza kwishakisha cyane mu myaka nk'iyacu, hari ibintu usanga dukora tudatekereje ugasanga hajemo no guhemuka. Ibyo byose ni ibintu umuntu agenda aba yaraciyemo akagenda yiga, bigaca bituma wicara kandi ukitekereza. Bishoboka ko Dogo Omar hamwe yoba yarahemukiye? Man, sinowagana muri ubu buzima tubaho duhemuka, sinobihagana. Ibyo byarabaye gusa ntiwoca ufata ngo wame muri kahise. Tugende kwanza kuri kapera. Ndabizi wahuye na beshi cyane, ngo ndabizi wahuye na beshi cyane ariko uyu muzi ni jewe nawe, acuwambaisha wemako umudodosha wemako nanje numbeshe. turegera. Iyo nimwe mu ndirimbo yabaye hit. Dogo Omar ariko urakora iki kugira ugarukane wa muvuduko wa kera kuri mpako? Nakubwiye ikintu ndiko ndakora, nuko ndiko ndagerageza gukora ibyo abantu bashaka. Ngobo ndafise indirimbo iyo ndayizi ni hit, ni hit kubera ni featuring.
kandi buri munsi ukama muri featuring indirimbo ndi nyene gusa n'ama featuring menshi arahari gusa nashimye ngo mbanze sohori yanje DJ nyene yeah. One story yawe uri wenyene. Hariho abarimvye mu Burundi bakunda kwidoga ngo promotion ngo baronka nkenya ngo babafata nabi. We nawe kuri wewe ubibona gute ku giti ciwawe? Ku kijanye na promotion ari ikintu abaririmbyi twirengagiza cyane. Ari ikintu abaririmbyi twirengagiza, turafata amafaranga tukagenda tukishyura audio tukishyura video byose tugakora, ariko promotion ni ikintu benshi tudaha agaciro. Tuba twumva ko ari ikintu dukwiye kuvuga ati mfasha kino kigaca gikoreka. Muri budget y'umuziki twaba dupanga, tuba dukwiye gupanga na budget ya promotion. Na budget ya promotion. Yes, ni kuvuga ikosa riri kubaririmbyi ntiriri kubamenyesha makuru cyangwa aba promote. Ugiye kuraba nk'ivyo maze kumva muri entertainment, sinzi nimba uko ndavyumva ariko bimeze. Ngiye kuraba hariho ikosa haraho usanga riri kubaririmbyi nandi riri kuba promote. Kuko narabo numvise bidoga ati runaka arashobora kuba naramwishuye yamfashe kino ni kibe. Umva nka ikosa cyumva ko riri kuba promote, ariko irindi kosa riza ku muririmbyi ni wa muririmbyi bayumva ko bakwiye kumukorera promotion kubona. Kandi ibindi byose yabirisha. Hariho nk'umuririmbyi ushobora kuja gutemberera muhiriwe ugasanga arahaba wenyene, mugabo ugiye kumuraba ntari wenyene, uhasanga ibaby, mugabo we turashobora kuraba ice dusanga uri wenyene ahubwo muri kumwe na sheri wawe w'igipupe. Uravyumva? Kuri wewe rero swing ibaby we ntazo ufise imeze gute? Sinzi cyekazi kuno ngo agabakobwa gashanga ngice kintu ngo nukorera ko kweri ngo niyo muvugishije bamaga kuvugishije umwe ngo deka mani ntago bisiguye ko nafite umutima wo gukora. Ariwo mukundanye ntawe gusa ndabise twigeze gukundana basi. Yeah, of course. Bwira akantu ka mbere mwicaranye ku ntebe muri kumurarabana utanga kumukorera. Na muserivisi je gusa ubona ntuvuze ko ahari wo mwigeze twarigeze ubu re ntawe nawe mugabo umva ngubwire man, je basinda umuntu nsize amaso inyuma nakoze n'inyabakobwa. Nakoze n'inyabakobwa just novuga ko bikirimo bukebwe gusa sinkambere tu sinkambere niyo mpamvu n'idiriza abakobwa atagutanguye we n'umutangura biragorana. Je man ibyo sindabiha umwanya kubera man ugiye kuraba ubuzima bw'amani babisaba kwanza kubanza kugira ahantu ushitse, kugira umwana w'abandi ntumuteshe umutwe. Nagasha usanga ugiye gukundana umwana akubwiye ati yo shushwe ndagene mfashe vemire ngende gusuka ugaca usanga ni mihari. Ibyo wapi muga vemerewe kuri Dogo Omar niho yawe. Ico mvuze ko nuyabura noba nabansuzuguye Imana. Yego we mutoto moto wanichanganya kichwa ulivyojaza nyuma ngo nitamwaga zote ngiye ngubonye katekera hakana iyo nkubonye ngiyo nteye mbangema. Ibyo bireke ibyo reka tukiyoze Dogo Omar reka ndagushimira nibaze ko aduhaye akanya kameze neza cyane, ariko ubwire akantu kamwe abakunzi ba Cyubahiro TV. Abakunzi ba Cyubahiro TV ikintu je muri umwanya mbona nababwira mwitegure mu mpera z'uko kumunani, mwitegure mugiye kumbana mu yindi shusho mutamenyereye ariko mugiye kumbana mu yindi shusho kuko ngiye kubaha ibintu byiza ibyo abarundi bakeneye narabimenye. Igisigaye ni kubaha intozenye umunezero. Yes, of course. Hama ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Yes, abakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masamba mbi nyuma ya kamera ni byose, mwana nyuma kana subscribe na comment, turabakunda cyane. Ciao ciao.